muhezagirwe mugirirwe neza n'Imana. Mbega wabuze igituma ubayeho? Mbega wabuze umugambi Imana ifise ku buzima bwawe? Mbega wabuze ibikurindiriye inyuma ya buno buzima bwo kuri ino si? Mbega uriyumvira akazoza kawe uri ngaha ku isi n'inyuma yo kuva ngaha ku isi? Muri iminota ibiri unyumvirize, unege ugutwi iminota ibiri, maze iyi minota ibiri utazokwigira wicuza ku buzima bwawe. Nitwa Joshua, Prophet of Jesus. Siko nitwa kera nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi. Kera nitwa Sugu JT Shio aka Obama. Nagendeye muri vyinshi, nabonye vyinshi. Iyi si ubonesha amaso siyo si, kuko muri iyo si nabonye vyinshi. Muri iyi si ivyo tubona siko kuri, kuko ariyo vyinshi bitabonwa biri muri iyi si. Nasangiye imfungurwa n'abadayimoni, nagiye ku makaburi, nagendanye n'abapfumu, nabonye vyinshi. Ariko inyuma yo kumurikirwa n'ijambo ry'umuco, Imana itabara ubuzima bwanje. Imaze kuntabara, indungika kubwira abantu kuri. Nangiye kubwira abantu kuri, benshi baratabara. Imiryango yari kwirasambugwa iratabagwa, ingo zisubira kuba nzima, abahora banyura urumogi, abari baboshwe na drogue barabohoka, kuko umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ari mwiza. Iyo utazi uguma uri imbohe y'ikinyoma. Aha tuzovuga ukuri kuzotuma ubuzima bwawe butumbera. None uti ubwo butuma nzoburonga gute? Turagutumiye kuri channel ya YouTube yacu Joshua Prophet of Jesus. Gira sabone canke subscribe canke fyonda kuri no link iri ngaha ikigutwara kuri yo channel. Uzokumva intahe nyinshi, uzobona ibikorwa by'ibitangaza Imana iriko irakora, nawe uzogira intahe yawe. Uzokumva ivyo Imana yakoze, nawe uzoshinga intahe y'ivyo yagukoreye. Turaguhezagiye, ndakwatuye kw'ivyiza, turiteguye kukubona unezerererwa ico Imana yakuremeye n'ico Imana ikugombako. Mwarahezagiwe, mugirirwe neza n'Imana, mubeho ico Imana ibateguriye kuri nosi no muri kazoza.